ngo mbega ngo uyu muntu ngo turakeneye kumenya umupfumu amuragurira kubera bagerageje bakagerageza ibintu byose bishoboka kugira ngo bakunetralize kugira ngo bakwice ariko imbaraga z'Imana zikakugota zikabananiza bakaburiyo bacane iyo bagatemba bagasubira inyuma. Hari umuntu yashinze ntaho umunsi umwe abapfumu bavuze abarozi bose bavuze ati twese twikonsantre kuri we ngo bagera bashika ku rugo rwiwe bakasanga ikiyaga bakavuga ati none ko bakunzi ba RINO TV ni vyiza gusubira guhura namwe kudusengane dusenge dushima Imana yacu kuko Imana yacu tugirira neza buri munsi. Imana yacu itugwanira intambara tutazi nizo tuzi. Imana yacu tuyibona buri munsi. Je nkunda kubivuga no ndabisubiriye ibitangazo by'uhoraho tubihoramwo uko bukene uko bwije. Kuvyuka uri muzima n'igitangaza, kuvyuka uhonyora utambuka, kuvyuka wumva ibintu byose bipanze neza. Mana n'igitangaza kigeretse ku kindi, kuko kubaho niyo base dotu. Nta kintu na kimwe wokora, nta kintu na kimwe wokora udakomeye. None abantu b'Imana mumva atari igitangaza. Haleluya. Mumva atari igitangaza. Abavyuka badashobora guhonyora baba bakoze iki? Abavyuka batumva baba bakoze iki? Rero Imana yacu ikwiriye gushimwa iminsi yose. Reka rero dusome ijambo ry'Imana dusengeramwo. Ni Zaburi ya 27 turasoma umurongo kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatatu. Uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kandi ninde notinya. Mwumvise ngo uhoraho niwe muco wanje n'agakiza kandi ninde notinya. Imana niyaba ari umuco wawe kumurikira, bisigura ngo rya jambo ryayo ari ryo rikumurikira, rikakumurikira ukamenya neza ko Imana ari umuco wawe. Haleluya. Ikongera ikaba n'agakiza, haleluya, kawe. Ngo ninde wotinya, ninde wotinya. Imana ko ari ifise ijambo rya nyuma ku buzima bwawe n'ubwanje. Ninde yo gutera ubwoba? Ni giki cyo gutera ubwoba? Niba wabyukuri wizeye Imana yawe ujana kwijana, ni giki cyo gutera ubwoba? Ni giki? Ngo no mu ntambara tubamo turarema kuko turemeshwa n'ihumure ry'Imana ritubwira buri munsi. Umva iminsi 365 ijambo ngo ntutinye mwana wanje turibarirwa buri munsi. Haleluya. Ndagomba gukomeza umuntu acitse intege, ndagomba gukomeza umuntu yihebuye, ndagomba gukomeza umuntu abona asugerejwe. Menya ngo uhoraho arakuzi, uhoraho arakubona, uhoraho aragupfumbase mu kiganza ciwe. Haleluya. Ngo uhoraho niwe gihome gikingira ubugingo bwanje, ninde azonkivuta. Wavyumvise ngo uhoraho ni gihome gikingira biwe, ni gihome. Urabona uri nyuma y'igihome naho botera amabuye, naho botera amacumu, naho botera imyami imeze gute, ntibishobora kumena igihome. Ariko noneho igihome twubakiwe ni igihome gikomeye, ni igihome twubakiwe n'Imana. Bantu b'Imana n'ukuri igihome turi muri ico, igihome turi muri ico. Kuko umwasa bashaka kuturandura, bashaka kutwica, adutega imitego buri munsi. Ariko haleluya, igihome kidukikuje kolebosi kelebondetaya, igihome kidukikuje umwasi ntashobora kukimena. Ibi ndabivuga narabibonye ko ari igihome kidukingira, hari igihome. Haleluya.
nta numwe yo duca ivutu ngo hamwe inkozi z'ibibi zari zinziye ngo zirye inyama zanje, nibo bandwanya n'abasi banje baratsitaye baratemba. Murazi ko Satani aplanifya iminsi yose kugirira n'aba bana b'Imana. Umva ateguye umutega wawusimbuka agatega uwundi, wawusimbuka agatega uwundi, aca mu nzira zose zishoboka. Haleluya, haleluya. Ariko ca gihome kikagenda kiba bloka, kagenda kiba bloka, ahubwo akaba aribo bagwa hasi bagatangazwa n'imbaraga zigukoreramo. Hari naho bibaza ngo mbega ngo uyu muntu ngo turakeneye kumenya umupfumu amuragurira, kubera bagerageje bakagerageza ibintu byose bishoboka kugira ngo bakunetralize, kugira ngo bakwice, ariko imbaraga z'Imana zikakugota zikabananiza, bakabura iyo baca niyo bagatemba bagasubira inyuma. Hari umuntu yashinze ntaho umunsi umwe, abapfumu bavuze, abarozi bose bavuze ati twese twikonsantre kuri we, ngo bagera bashika ku rugo rwiwe bakasanga ikiyaga, bakavuga ati none ko tubona ikiyaga yanzu yiwe yagiye he? Abandi ngo bakaza bakaca basanga urwo rugo rwiwe ngo hari amashare ngo yakumuriro. Turarinzwe. Haleluya, haleluya, turarinzwe. Nagira nkubwire wowe ucitse intege, wowe wihebye, nagira ndakubwire ngo urarinzwe cyane n'imbaraga z'Imana zidashobora kunyiganyizwa n'umwanzi. Haleluya. Tugize iki? Turarinzwe. Ngo naho ingabo zocumbika ahantu ngo zintere, umutima wanje ntiwotinya. Naho intambara yovyuka ikangwanya, no muri yo norema. Elisa umwami w'Isiriya arabaza ati ni gute none amapla yose tugire gutera Isirayeli kubera iki bayamenya? Ati nuko hariho umuntu hagati muri twebwe w'amaneko yabo. Ngo umwe arahaguruka aramubwira ati mwami, ati siko bimeze. Ati muri bajya abantu barafise umuvugishwa w'Imana, barafise umukozi w'Imana. Ati niwe iminsi yose Imana ihushurira amabanga yacu, hama nawe akagenda kubibwira umwami. Ati rero inama numva twogira nuko tubanza kwikiza uwo muntu kugira dushobore gushikira umwami. Reka tubanze twikiza uwo muntu. Ngo baragenda bagota aho Elisa yabo. Haleluya. Ako Mana uragaheza kugira neza. Ngo umukozi we ngo arasohoka, ngo abona ingabo nyinshi n'ibigwanisho, ngo acika ivutu. Ngo aragenda abwira Elisa ati ibara riraguye. Ati wosohoka ukaraba ingabo ziri aho hanze. Haleluya. Ndakunda abantu b'Imana, abantu bamenyanye n'Imana, abantu bakorana n'Imana, abantu bavugana n'Imana. Aramubwira ati gihazi ubwo bwoba n'ubwiki, atari kiyumenya ingabo, ariko womenya ingabo ziturinda uko zingana. Ati wari gushira ubwoba, ngo acakora hehe, arasenga ngo Imana imwugurure amaso ahabone. Hewe ngo acabona ngo ingabo nyinshi zifise ibigwanisho byakumuriro. Mbotera gati databuja ati ingabo mbonye. Aritwengera. Elisa yari yahishuriwe kera ivyo bariko barategura. Ijuru naryo ryari ryamaze kwentervera. Muntu w'Imana nagira ndakubwire ngo ego hariho ibiguteye ubwoba, ariko nkagira ndakubwire ngo rema. Haleluya. Rema iyo muri kumwe irakomeye gusumba izo ngabo wabonye. Ndakuremesheje we gusahanga amaso Imana, nta kintu na kimwe
ibyo narabimenye narabitahuye nta kintu na kimwe gishobora kuba ku mwana w'Imana Imana itakirekuye ureme nta kintu na kimwe gishobora kuba ku mwana w'Imana Imana itakirekuye nta na kimwe kuko iragukunda irankunda ikubereye maso imbereye maso Mana datarugira byose uri mu ijuru uragahezagirwa imitima yacu iragushima cyane kandi iraguhimbaza kuko uri Imana yacu kuko uri umukiza wacu kandi uri umutabazi wacu uri umwongere wacu aturagira ku murango no mu ijoro we ntuzokwigera wemera ku birenge byacu bitirimuka ntuzokwigera wemera ku mwasa twitamba ku muvyimba kuko uradukunda mwami Imana kandi urukundo wadukunze wararutweretse kuva kera umunsi wemera gutanga Kristo ngo aze gupfa mu gishingo cyacu umunsi wemera kumusakrifya ngo aze kutwereka inzira ituganisha kuri wewe nawe yadusigaye ijambo ry'ihumura aravuga ngo nahisirimo amarushwa n'amagogwa menshi ngo nimuhumure naranesheje urupfu na kuzimu kandi uravuga neza mu ijambo ryawe nyaguhora ku ngoma ngo aho bawe waciye nk'imanzi mu biganza byawe bahoza ku ijisho kandi nta gishobora gukora ko watoranije ngo ucihanganire kuko abakoze mu mbone y'ijisho ryawe none mukunzi mwiza ndagushimira kutwumva kandi utubona utazokwigera wemera ku mwasi natwitamba ku muvyima ntuzokwigera wemera mukunzi mwiza kwabawe umwasi bagendera ku gakanu Rero mwami Imana ndagushima kandi ndagukunda ndakwizeye cyane uruwo kwizega uruwo kwizigirwa wawe numeze nk'abantu yaye wewe ntuhemukana mukira bawe urakundana warirahiye uravuga ngo ntuzokwigera mwami Imana udutererana na rimwe none ndasenze ngo ihumure ryawe ryumvikane mu mitima y'abana bawe mwami Imana bari bihebye bari bacitse intege babona ko bidashoboka imbere yawe nta na kimwe kinanirana nyaguhoraho imbere yawe byose birashoboka wewe utegura imitego ye imbere yacu ko buke nuko bwi erega satana tugenda ko buri munsi ariko ndagushimira ko ari ingabo ziri ku ruhande rwacu mwami Imana izo ziduhora hagufi gusumba uko twebwe tubizi mwami w'amahoro kanatsinda tubibona buri munsi erega hari ibyo tubona tudashobora kwishoboza twebwe ariko tukabona tubisokamo izo ni imbaraga zawe si imbaraga z'umuntu rero ndakwizeye nyaguhoraho ndakwizeye uri Imana ndakwizeye uri umubyeyi mwiza ndakwizeye uri umutabazi mwiza utabura guseruka mu byago no mu makuba uri humure ryacu ragakiza kacu uri Imana nyamana uri Imana umuvyeyi wacu adukunda twese rero mukunzi mwiza ndagushimiye ko uyu munsi wa none mwami Imana abari bacitse intege n'abari bihebye bihebuye bose Mana ndagushimiye kubongeyemo inkomezi zawe ndagushimiye kubongeyemo ihumure ryawe rero reka amahoro yawe ateremera imitima y'abahungu n'abakobwa bawe bareme kandi baremeshwe n'ijambo ryawe kuko wewe umwizigirwe iminsi yose we ntuzi kubesha ibyo wavuze urabikora haleluya haleluya ushimwe kandi wubahwe ni mwizina ryawe ryera senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza